ishirahamwe bivuga ngo rishaka ngo riharanira hagati y'akazi na muntu ugasanga rijejwe kuzomera aho iryo bavuze riti reka ndabereke ingene abantu bashobora gutera imbere mu ugasanga riko ririmba inzara ubukene ari ishirahamwe Eklezia Katolika ifise miliyoni zingana iki mukuza urumva nk'umusenyi yaciye azomera ngo inzara n'abiwe bashonje atarigera bigisha nukuba ntazi icyo ajejwe begejeje kuzomera yuko umukuru w'igihugu yakwiye kuja kurima mu rugo kwa naka. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV n'umwanya makuru ageze ko abayiri waravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 amakuru tugiye kubashikiriza ayariko aravugwa mu rabana na politike ndetse n'umutekano. Ibintu vyasubiye kuyangara ku murindi ukomeye cane. Perezida Evariste Ndayishimiye na Eklezia Katolike bariko baranyenyurana ku rugero ruteye ubwoba. Kuri ubu ngubu Eklezia Katolike yahagurutse, hari ibintu byinshi biriko biravugwa biteye ubwoba. Kuri ubu ngubu umwepiskopi wa diocese ya Muyinga yahejeje guhanura Ndayishimiye kutaganzwa n'umunoho w'amaronko, atabwoba afise ndetse ameze neza. Yabwiye Ndayishimiye bari kumwe amaso ku yandi, amajambo ateye ubwoba turibuze kugaruka ko ni mu gihe Ndayishimiye yateguye igikorane kizamara iminsi 3 ngashimira Imana imyaka 6 iheze arongoye igihugu c'u Burundi. Muri kano kanya turaza kubabwira amakuru menshi ariko aravugwa cane ku vyo umwepiskopi wa diocese ya Muyinga yajeje guhanura ko Perezida Evariste Ndayishimiye ni nyuma yuko Eklezia Katolika iherutse gusohora urwandiko rukomeye cane ruvuga yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD leta Ndayishimiye nyabune yakagombye kwikubita agashi ko ibintu vyayangaye. Muri ano makuru turaza kubabwira ivyo Musenyeri yasubiye kubwira Ndayishimiye bariko bararebana amaso ku yandi, ibintu byabandanije gutera ubwoba bamwe n'abandi babona yuko ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi vyo bigira ngo biyangare mu gihe Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bashigikiye Ndayishimiye batatora ibisubizo vy'ibibazo bihanze abarundi muri kino gihe. Turaza kugaruka ku makuru yihutirwa cane twajeje kuronka amasoko yacu nyuma y'imyaka 6 nyine kurongora igihugu ngo vyamutaye kuwa amazi ku bwa bamwe mu bo basangiye ubutegetsi bavuga yuko umutovyi wishe Uburundi atawundi ari Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu bakaba ariko baramubwira kuba yabangira ingingo yo gusubira kurongora igihugu muri manda ya kabiri kuko vyamutaye kuwa amazi. Hari amakuru avuga ko nyine Ndayishimiye bariko baramuhanura ko yoba bangiye iyo ngingo kuko hari bamwe n'abandi bariko barategura ibintu bikomeye cane mbere yuko amatora aba mu gihe Ndayishimiye yoba yanse kurekura ubutegetsi canke kuva ku butegetsi kuma neza kuko biboneka yuko ngo yoba yaramenje. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru aho abo nyine bariko barategura kwikura ko Ndayishimiye boba bagaragaje n'ibintu 10 Ndayishimiye ngo yisangije mu myaka 6 kandi bitamenyerewe ku bandi batwara igihugu. Kuri ubu ngubu ivyo byose ngo akaba ari amakosa akomeye Ndayishimiye yatayemwo igihugu muri kino gihe. Turaza kugaruka ku makuru asa nk'atari meza ariko aravugwa cane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Tuze no kugaruka ku inyinyurana nyine rikomeye ribandanije kuvugwa mu butegetsi bwa CNDD FDD. Umwepiskopi wa diocese ya Muyinga yahejeje gusubira guhanura Ndayishimiye kutaganzwa n'umunoho w'amaronko. Turaza kubigaruka ko, reka tubanze tubabwire ibijanye n'ivyo abasendede FDD bariko baragona muri kino gihe. Nyuma y'imyaka 6 kurongora igihugu vyamutaye kuwa amazi, yavuze kenshi ko ivyankenerwa bibuze mu gihugu abarundi bo vyironderera kuko wewe nyine ngo arabifise imuhira
aherutse no kubwira Yaga ko gutwara babimuhatiye ko atavyo yashaka. Ubu yaraye atangaje ko Eklezia Katolika yovyikorera kuko ngo niyo ifise 70% vy'abanyagihugu b'u Burundi. Turaza kugaruka ku vyo Musenyeri umwepiskopi wa diocese ya Muyinga Joakim Ntahondereye yahejeje gukebura ko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo benshi bariko baravuga yuko kuri ubu ngubu Eklezia Katolika yafashe ingingo kandi yahagurukanye n'abandi barundi bose bashaka impinduka muri kino gihe igihugu cishwe n'intwaro ya CNDD FDD ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka tubanze tugaruke nyine kuri ibi bintu 10 bamwe mu badede bavuga yuko Ndayishimiye yisangije mu myaka 6 kandi bitamenyerewe ku bandi batwaye igihugu c'u Burundi. Uyu munsi nyine Ndayishimiye ararumanije imyaka 6 arongoye u Burundi nk'umukuru w'igihugu. Imyaka 6 yiwe y'ubutegetsi yaranzwe n'ibintu byinshi cane. Amasoko yacu twabakoreye inshamake ngufi ya bimwe mu vyamuranze, bimwe biramaramaje hakaba n'ibindi naho nyine bimaramaje usanga vyanse ko wigumya ugatwenga amenyo aragutwenga arayawe. Abarundi batwarwa n'umukuru w'igihugu batatoye uwari yatsinze amatora muri 2020 yari Agatongwasa. Burya kudeta zikorwa kwinshi, aho niho vyatanguriye gupfira biramaramaje. Ndayishimiye niwe yahitanye uwo yasubiriye muri 2020. Aya ni amateka yisangije kuko nta wundi yari bwakorere ivyo uwo yasubiriye mu Burundi. Twaheruka uvuye ku butegetsi ari we amaze guhitana wasubiriye biramaramaje. Ndayishimiye niwe yatanguje ubundi buhinga bw'ubusuma mu matora butari bwabeho mu Burundi. Ni rya mbere utora yinjira mu kazu k'itora akinjirana n'umureretsi arerekera umukuru w'igihugu. Uyo mureretsi w'umukuru w'igihugu niwe aca yereka utora aho agomba gushira ikimenyetso. Twari tumenyereye amatora yibirwa mu biharuro gusa biramaramaje. Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yabaye rurangiranwa mu kuraguza. Umupfumu wiwe yaramenyekanye, ifoto n'imyidondoro yiwe birahari. Haheruka n'imanza muri sentare aho Ndayishimiye yitwariye umugabo yamwivye umupfumu wiwe. Aya mateka ntamenyerewe ku ba perezida, biramaramaje kandi biranatwengeje. Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu mu mateka y'u Burundi yamenyekanye ko yumvira umukenyezi wiwe gusumvya impanuro z'abashikiranganje, ngo ni kenshi ivyo baraye bapfunditse n'abategetsi avyuka yabihinduye kubera umupfasoni wiwe Angeline yavyanse. Vyarageze naho abategetsi bakomeye mu Burundi harimwo n'umushikiranganje wa mbere aterwa ubwoba n'umukunzi wa Ndayishimiye, maze perezida nawe nyine akihorera. Biramaramaje kandi biratwengeje. Ndayishimiye niwe wenyine mu baperezida bamaze gutwara u Burundi avuga ururimi atumva mu nama mpuzamakungu. Congereza ntaco azi, nk'iyo gitaye umutwe ariko arikuramwo ubwenge akagisigaturira abatumire bakajorerwa. Biramaramaje kandi biratwengeje. Nta wundi mukuru w'igihugu yarabwira abarundi ko atanezwe amarira yabo kubera wewe mu rugo iwe bitunganye. Ndayishimiye yarubahutse akindaga abarundi ko ibiciro vy'ibiribwa bitamuraje inshinga, ngo kuko wewe afise amatoni yavyo muri stoke imuhira. Ibi biramaramaje.
ni umukuru w'igihugu wa mbere yubahutse kwinjirira mu buzima uwo batabona ibintu kumwe, atangariza abarundi ko naho amukebura avuga ibinyoma ngo kuko ata mugore afise, abarundi bose bamuhaye induru, bamwe baramaramaye abandi bisanga batwenze. Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu yahawe kurongora ishirahamwe rya Afurika, aca yiyita umukuru w'igihugu wa Afurika. Byaranamukomeranye kuko yarigeze no kwiyibagira ashira abakuru b'ibihugu ingingo bemeza batayigiye inama, birangira iteshejwe agaciro, batangura no kumutwenga ku mugabane wose. Biramaramaje uretse ko hari n'abisanze babitwenze. Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu mu mateka y'u Burundi yubahutse kwiba Uburundi gushika naho ategeka iperereza kubacumita imigeto yokeje mw'ivi kugira ngo baneshwe bamanike amaboko. Ibi vyose naho biruko tugire ko tubibutsa ko Ndayishimiye ariko akora ibishoboka byose kugira ngo Burundi buzobe bumeze nka Chine cyangwa Ubushinwa muri 2040, bwongere bumere nka Amerika muri 2060. Wowe uriko urumviriza ivyo Ndayishimiye avuga, urumva ko bishoboka. Noneho ibintu vyasubiye kuyangara. Umwepiskopi wa diocese ya Muyinga yahejeje guhanura Ndayishimiye kutaganzwa n'umuhono w'amaronko. Evariste Ndayishimiye yasubiriye guhabwa ubutumwa bukomeye cane. Tubabwire yuko kuri iri genekerezo yatanguje igisabisho azomaramwo iminsi 3 ashimira Imana. Ico gisabisho gitunganije mu ntumbero yo gushimira Imana ku myaka 6 amaze arongoye Burundi. Ico gisabisho kiriko kibera i Muyinga muri Buhumuza. Tubibutse ko Ndayishimiye asigaje umwaka umwe rudende kugira ngo arangize ikiringo yatanguye muri 2020. No kuvuga ko amaze guheza ibice by'ababa 90% by'umwanya utegekanijwe. Umwepiskopi Joachim Ntahondereye yakebuye Ndayishimiye aho ko arwaye. Ku kivugo kigira giti indongozi y'ukuri imenya gutora umuti w'ibibazo by'abenegihugu. Ekleziya Katolika itavugira muvumbi ku muvumba yatekereye Ndayishimiye impanuro z'inkoramutima. Musenyeri Joachim Ntahondereye yibukije Ndayishimiye ko indongozi ibushitse itaganzwa n'umunoho w'amaronko, yisunga ukuri ikanarondera ineza y'abarundi atagukumira. Ubwo izi mpanuro ntizahungabanije umukuru w'igihugu, tubanze dukeze umutegetsi yoba yazanye iciyumviro kivuga caya masengesho Ndayishimiye. Ico ciyumviro n'incamake idasanzwe y'inyishu ku kugena uburongozi bwa Ndayishimiye bwagenze muri iyi myaka 6. Ku bakunda kutwagiriza ko tuvuga ibyiza tutavuga ibyiza by'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ni ukuri namwe nimurabe. Civugo ni naco Musenyeri wa Muyinga yaciye yishimikiza mu gushikiriza impanuro Ndayishimiye. Biraboneka ko umwepiskopi yihweje ico civugo araheza nawe nyine arabona ko ari ciza, ariko Ndayishimiye akaba atigeze akigendera na gato muri imyaka 6 amaze yarongoye Burundi. Nico gituma mu vyo yamuhanuye anini yishimikije ku munoho w'amaronko. Biboneka ko usanzwe warasinzikaje Evariste Ndayishimiye. Umwepiskopi Joachim Ntahondereye yavuze ku munoho w'amaronko mu bwinshi, ariko uwo ubutumwa bugenewe nyine n'urya nyine gisabisho cerekeye iyi mpanuro irashobora kuba yaguye nabi Ndayishimiye na rirya
yanaheruka kwagiriza Katolika ibikorwa vyo kuzomera leta yiwe gusa ariko ngo iyo ekleziya ntiyerekane ibikorwa. Ni naho icivugo kivuga ko indongozi nziza itorera umuti ibibazo vy'abenegihugu. Abarundi bari mu magorwa adasanzwe kuko uwo bakuyeko ibibazo ahubwo niwe abibateza. Ikigeragezo cigaruriye Ndayishimiye ku buryo ari we mutovyi agisibije ni wa munoho w'amaronko yabwirwa na Musenyeri Joachim Ntahondereye muti bishoboka gute? Uburorero bwerekana ko Ndayishimiye afise umunoho w'agahebuza ni bwinshi. Reka tubibutse bumwe muri ubwo muhono w'amaronko niwo watumye binanira umukuru w'igihugu kwihangana ahemuka yivye ibitaro Kira Hospital. Kubera ivyo bitaro vyariko vyinjiza amafaranga y'agaciro ku rugero rushimishije, Ndayishimiye yafashe ingingo yo kurementaniriza ibinyoma abashinze ivyo bitaro aca avyigarurira. Muzungu afise amamuko mu Bufaransa Suisse, Dr Pilote niwe yari afise umutahe Action canke shares munini ariko yatashe imbokoboko. Intwari Dr Christophe Sahabu yari kweze abo bazungu akabumvisha ko bokwizera Uburundi, nawe nyine ubu abohewe Ruyigi akaba yabanje gusogorwa umugeto wokeje mwivi kugira ngo yemere ko ahevye Burundi bitaro Kira Hospital. Yaba koko abashinze Kira Hospital bari bafise nyavyaha bari kumvirizwa na sentare ibijejwe, urubanza rwabo rugacibwa izuba riva. Wa munoho wa Ndayishimiye waciye utuma abarwizatunga b'Abarundi n'abanyamahanga biyubara gushora amafaranga mu Burundi kuko bumvise vyashikiye abigereje ko rukaburiza ko sogokuruza yaramaze ngo inda ndende ihumira indya ikica akokize. Munoho nawo watumye Ndayishimiye adutegurira amatora ateye isoni mu mwaka uheze. Kuva Ndayishimiye yizeye ko Abarundi bamaze guhinyura ko ataco azobamarira, yaciye amera nk'ingwe yibonye ko amaraso. Umukuru w'igihugu yaciye abanza ashiraho amategeko akumira uwo yivye intsinzi muri 2020 kugira ngo ntibazosubire guhurira mu matora, aho Abarundi bankiye bitabira iyandikwa ry'amatora. Hoho ibintu vyaciye vyunyuka kubera yari yabonye ko atacizere na gikeya agifitiwe n'Abarundi. Yaciye ategura ubusuma bw'amatora butari bwigere bubaho mu mateka y'u Burundi, ndetse n'amakungu arumirwa kuri ivyo bikorwa vya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu ngubu nyine amakuru abandanije avugwa cane ku biro vy'itora bimwe amasandugu yabanje kuzuramwo amakarita imbere yuko ibiro vy'amatora vyugururwa. Mu mwanya w'amatora nyezina naho nyine utora yinjira mu kazu k'itora aherekejwe n'imbonerakure yahawe akazi ko kumutererayo ubwoba kugira ngo ashire ikimenyetso aho Ndayishimiye yipfuza. Umunoho w'ubutegetsi wa Ndayishimiye waratumye Abarundi bihebura ku buryo batabona ikizobakurako ubwo buja bwiwe. Umunoho w'amaronko wa Ndayishimiye niwo uriko urasambura igisirikare c'u Burundi ku buryo biheruka kuvugwa ko abasirikare bashika 3,000 bataye igisoda kitazi iyo bari. Ndayishimiye vyaranse ko yihanganira amadolari ahabwa na Perezida wa Congo Felix Tshisekedi, ahitamwo
gushora abasoda mu ntambara ihuza abakongomani hagati yabo. Kubera abasoda bacu barwana badafise icyerekezo, kubera kudatahura ico bariko barashaka canke ico bariko barakora, vyatumye batsindwa intambara mu ntango za 2025. Umuhari M23 wabirukanye mu bisagara vya Goma, Bukavu, bahava baranirukanwa mu gisagara ca Uvira mu mpera za 2025. Bamwe basangukiye mu mashamba, hari abahisemwo kwishikana mu mirwi irwana, uri abatashe baca baranyegera hagati mu gihugu, hamwe n'abafashe ivyihuta mu bihugu vyo mu karere na Dubai kurondera amaronko gisoda kigezaho umwanzi ashaka, kuko Ndayishimiye yagezeho ariko yubaka ikindi gisoda kigizwe n'imbonerakure zo mu bwoko bw'abahutu gusa. Imvo yatumye ashiraho igisirikare kigizwe n'imbonerakure gusa ngo nukubera abona ko gisoda cy'igihugu FDNB cadebukiwe, akaba yikeka ko gishobora kutamugamburukira nk'uko yavyifuza. Ndayishimiye nta cizere agifitiye FDNB, ahubwo yizeye insoresore ziriko zirongera imyimenyerezo mu Ruyigi. Umunoho w'amaronko wa Ndayishimiye uriko uratabagura igisoda c'igihugu ku rugero ruteye ubwoba. Umunoho w'amaronko niwo watumye umushikiranganji Gabi Bugaga yicwa muri Ndamukiza 2026. Mu matoza yakozwe n'abaranira agateka kazina muntu, vyerekanye ko Ndayishimiye azi bitari bike ku cahitanye umushikiranganji wiwe Bugaga. Uyu muhisi yasize amabanga yari ajejwe kumukomeseri wa Seni mu gisata kijejwe vya logistique provisionnement. Inyinyurana hagati ya Reverend Ndikuriyo na Ndayishimiye ku masoko y'ibikoresho vya Seni niyo ryahitanye umushikiranganji Gabi Bugaga. Masoko yacu rero turakenguruka cane abasenyeri Katolike kukugene batatamikwa ijambo kandi bagahanura badashize isoni na Ndayishimiye. Biraboneka ko naho atukagura abasenyeri Katolika atahandi afise yotunganiriza ibisabisho vyiwe bimara iminsi amasaha 72. Sintahura ukugene abepiskopi bamuhanura ivyo adashaka, ariko ntiyimurire ibisabisho vyiwe mu mashengero kwa Isidori Mbayahaga niwe to kubahuka kumubwira ukuri ko umuhono w'amaronko uzatuma ubutegetsi bwiwe busambuka. Ni ibintu byinshi biriko biravugwa cane, umwanya ntago dukundiye. Mu kandi turaza no kubabwira andi makuru menshi cane ariko aravugwa cane ku bijanye n'icuka kibi ca kudeta ndetse no guhangana gukomeye cane kuri mu bategetsi b'u Burundi kuri ubu ngubu, na Eklezia Katolika ikaba yavyijemo. Turaza kubigaruka ko byose mu yandi makuru. Bibe vyiza n'ivyo mbifurije.